igihugu kidahana haba kajagari. Yewe biragoye ariko ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda kuko nawe ni kiremwa cy'Imana. Uko wewe wiyumvira ivyawe yumvira n'abandi. Reka subire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe shutanywanyi bacu numudukurikira kwimbonesha kure yacu imwe rudende ibashikiriza amakuru ari kuvugwa ijya nino hano iwacu mu Burundi cyane mu mvo za politike mu birari by'ubutegetsi aho tubashikiriza vyishye mwumvirije bwa mbere amatwi yanyu ategeze yumviriza na rimwe ni vyinshi tugaruka hano bidasanzwe berani iwacu mu Burundi gusa ariko tukanyarukira no mugo vyaturanyi aho tunyekera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo murabizi neza ko muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hari intambara yo guhuza abagwanyi bitwaje ibigwanisho ba M23 ndetse n'ingabo ziguza FARDC niho rutugera tukigira ku rubuga rw'intambara tukabwiritse biriko birahavugwa tunyarukira no mu gihugu cy'u Rwanda Tanzania Uganda ndetse na Kenya n'ibidogo by'ishano muri Afrika ndetse tukanambuka no mu kungu ya kure mu bihugu by'ibiyaga binini naho tukaba yagira biriko birahavugwa dore ko ariyo benshi babahahereye bategereze kumviriza ibikuvugwa ini wacu mu Burundi na cangwa se nabandi bahereye babategereze kumviriza ibiri kuvugwa iyo ngiyo makungu ya kure ndetse nabi Burundi bategereze kubyumva. Rero nta kindi usabwa uretse kumuntu kwazi ukajambuka ndetse sabone ugafyondaho niba utarafyonda sabone ndagira ngo nkurarikire gufyonda sabone nuko umuntu kwasi nyine kwako ukajambuka ndetse sabone ugafyondaho kandi ariko uribuka no kura dusangiza n'ibitekerezo ariko unyagira no hirya hagati ukazogera gahari naho ugafyonda kugira ngo urajye ubasha kubona amakuru yacu ko tukiyasura 5 kuri 5. Amakuru yacu akabagiye kwimanda kuri zino funyafunyo zikurikira. Burundi inoti shasha z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zisubirira izakuwe zirakenye mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana amwe namwe. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu abakiriya baba mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana bitabiriye akamo yatanze ikiringo c'imisi 10 kugira ngo abantu bashinze inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zakozwe kuwa 4 mu Kakaro 2018 mu kone yabo izo note zisubizwa shasha zakozwe kuwa 7 mu nyonyo 2022. Mugabo abaza gutora amafaranga ku makoni yabo ari mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru ubutunzi n'ubumanuko bushira uburengero bwo Burundi muri Rumonge bavuga ko batangaye ntibarose amanote mashasha nkuko vyari vyamenyeshejwe n'itangazo rya Beribe. Ni byinshi cyane ndatse kugarukira mu idonido y'amakuru naguteguriye ndongera kandi narone nkubwire ko hani wacu mu Burundi ihimbazwa ryo munsi wahariwe imboneza idasanzwe yo gukunda igihugu ariko atajambo ryo munsi. Buri munsi wa 4 uburundi bwahimbaje ku nshuro ya 3 umunsi wahariwe ugukunda no gukundisha igihugu hanibukwa umuhisi mukuru w'igihugu Inkuru nziza uwo yashizwe ku rugero rw'imboneza idasanzwe mu gukunda igihugu mu 2021 nta jambo ryo munsi ryashikirijwe nkuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi mu nama egira 22 inama y'abakuru b'ibihugu bakomesa aho yatowe kuba icegera c'uwarongoye iryo shirahamwe. Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bavuga ko hari igipfungu kwirangira ry'umukuru w'igihugu Inkuru nziza. Nivi nabyo vyinshi cyane ndaza gushikiriza birambuye mu idonido y'amakuru naguteguriye. Ndabezi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 7 cyangwa se ni mugoroba ariko na chat mudafata imitawe itarenze 10 gusokomviriza byinshi amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Amakuru yose arambuye ni mukanya gato cyane kuri mikoro nje uriko urumviriza ndimeke mutesa uhawe kaze. Umunsi wa gahimbare nebaza nta majambo menshi dufise kuko nukunezerwa ivyo twasavye Imana muri ku kwezi guheze yaraduhaye n'umwohero. Bijya twaciyemwo muri uko kwezi guheze mwarabonye kuko kwezi Imana nayo ikiradutwengera. Ndabwire je nabashingira intahe naratangaye. Urugendo mperukamwe nigo gwantangaje muri vyose. Sinari bwabone ahantu ngenda nkabonana n'abategetsi batandukanye bo ku isi nkabura umwe ashobora gutora kanenge yohanura Burundi n'ubwa mbere. Njyango naho naje naba niyotsa ntaka turaza kumutsanya abashaho duhurirana naka
nkaza numva ciyavuga ngo positive. Jewe nariyumvira muribuka tugiye gutabara bikongo amajambo yavugwa navuga ntigashika muri oni bashaca bambwira ibijambo bitanyaye nza numva mbwiye ngo votre présence en RDC est très positive. Uko nyene ati kuva mushitseyo haciye haba impore ituze nta kintu na kimwe casubiye kubayo ati biriko biba muri Nord Kivu ati ce n'est pas votre problème. Uko nyene turabizi ugahura mpura na Union Européenne ati bimeze neza cyane n'uvu felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navya bihano individuel ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byarahejeje gusinga. Ambwira uko yambwiye ati umwe wenyene atacibuka izina niwe wenyene atayibuka izina giwe usanga ari kinyarire tutazi natwebwe. Urumva ugahura n'ibihugu hamwe ubona abantu bose bagucambirwa guhura n'abagwizatunga ba Amerika. Mwe mwari bwabone ngaha abagwizatunga ba Amerika ngahamagara inama jewe ninda nindesho mvuye mu Burundi mu gihugu kitanazwe baraba kuri Google ngo giherereye hehe ngatumira inama abagwizatunga ba Amerika bakaza sari kuzura bose bakeneye kumviriza ingene boza n'imitahe yabo mu Burundi. Aho rero umwe wese agacashaka kugenda asavye umubonano gushika avuga none ko twahejeje inama ko bagwa basaye imibonano ngwereka hari n'abashaka gafoto muri kumwe uce wumva n'ibintu byantangaje cyane ukaraba ingene ingorane yari dutuntuje y'igitoro kumbe agira amageragezwa nta gitoro cyari gikenye kajya nakaje dimana yagize nakaje dimana yagize muri urwo rugendo turimo guterambere. Imana irashobora kwigirisha ngo reka ndabarabe ntimwibuka Yesu avutse ashitse kwa Simeho ahejeje kumugaragura neza akamwita izina aravuga ngo wa mwana we ngo uri igitangaza ngo kandi ngo abantu benshi bazokwandurako ngo ariko uzotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana. Siko vyanditse Yesu ko azotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana. Kajya kajede yagize Imana na kantu yagize kugira ivyiyumviro vya benshi bimenyekane. None mwaciye mumenyekana katumvikana ukuri twaciye tukumenya we tworonka ikitoro aho twese twogize umunsi mukuru hagacaba barira urizo rero ntacamenyekana. Numva iryo geragezwa ntuze igitoro kirabonetse hagacaba urira uwo mugesera ninda kizanye ninde hajye ivyiyumviro vya benshi vyaciye bija habona vyigaragaza iyo ako kajede kataba ninde ari kumenya kari mu mutima w'umuntu. Hajya jenda bwije ukuri hajya ni kwa kunda amazi Imana yareka bakayabura kugira baparanganye Imana igacivuga iti ndayazanye akavuga baturugane ruhisha karabaye bya bigabo byaca bigira kudeta byakoraye na datani ati no kubera urumva Imana irareka kugira ngo nige nagiye kuvyumva nasubiyemo ndasoma neza nico twa Bibiliya uyisomye rimwe ntuzuvuye ngo uramenye ibirimo. Bibiliya bisaba kuguma uyisubiramwo niho umenya neza ibirimo. Imana hariho shortcut inzira hagufi biranditse muri Bibiliya yarabajanye cyavuga ati aba bantu ndabazi bohirahira bakagenda bajye ba Filistia baza kugwana baca bose bagira ropri bagaruka mu Misiri kuko ndabazi ko badadara igikano. Reka ahubwo baza mugaruke mu maso ya Farawo kugira Farawo niyo babona nawe acakonga ndamukonga ataza umutima aca bakurikira hanyuma nzoca ndabicira mu kiyaga bo bajabuke gutyo n'abanyamisiri bazokwemera ko ari jewe ndi Imana. Muruvuga n'Imana ireka ibintu bikaba kugira ngo yerekane ikintu hagiye uzovuga ayo tuntu twose bizaturabona nutugaragazwa dutoyi nkaburya turi muri bijya dufate basi
abo twagendanye ahantu haraho eka n'abandi bagumye banga bari ngaha nta kintu mwahora mwumva ngo abazungu bo kwa Nyangoma burya hajya twariyumviriye abazungu bo kwa Nyangoma umuntu wese yataye umutwe yarigeze yumvira igihe twitwa abazungu bo kwa Nyangoma kwashi yatumaze burya twaravyiyumviriye ngo duce tuvuga tuti ko buri gitoro n'ikindi aho twabuze ibijya hoho gushika aho twera twese tuba abazungu bakavuga abazungu bo kwa Nyangoma mu mamedia ntivyabaye je ndibuka hariho abagwaye kwashi gushikaho iyo ndamuravye umwe muri bo kabona ariko nikigatanya ubu rero nyakiga kirutana staze barare urugate biko ruratambuka ndaruraba ico gihe ndibuka urabona ikote rya gikostime wamenga niryo koti rirerire iyo baduteye harateye igihe bace bacana umucanwa ngo abasoda ba leta bahabone aho bari kugira baze kubica ugacura buno munsi arashitse rero ngo abuza agatoro ijuru rirakorotse igihugu n'igishaye gisanzare na Neva n'umugesera yananiwe ukamuraba uwo muntu kandi yaranditse kuri rezo sosio nyawaye yaranditse ibi byagaragaje benshi cyaragaragaje n'urugatanya muga nkibuka igihe yaragwaye kwashi bavuga ngo bagaturira umwotsi nabo basoda ba leta bakanka kuhabona bagaca biyankira nabo bacanye ngo bababone kugira babakure ku isi mugubuza agatoro gatoyi fye uribagiye jereyo hajya ndimva ariko burya nk'abavuga ngo abene gihugu bace bagumuka imodoka wigendesha he weho ntucishira muhira hari umunsi bambwiye ngo bagira bagumuke ntimuvuze ngo umuntu yagenda n'imodoka agira agende n'amaguru ni vyiza cyane birasubiza ku buzutu none bambwiye ngo abantu bagira bagumuke ngo baje mwibarabara kandi uwo muntu namubajije uko nyene vure baje rero kubera sinigera mpahamuka mu buzima bwanje sinabaza nti donc abagenda n'imodoka bagira bagende n'amaguru c'est bien abagenda n'amaguru nawe bica bigenda gute abagenda n'amaguru bica bigenda gute rega uko wewe wiyumvira ivyawe iyumvira n'abandi kandi wacu ubona ko abahora bagenda n'amaguru nabo baca baguherekeza kandi utahora ubahana lift iyumvira ntiwahora ubahana lift mugo rero harageze ngo tugira rero tuje mwibarabara ugaca ubona ko nabamwe wimba lift baca bagukurikira ninde abikubwiye sinabonye baca bagira umunsi mukuru bose umunsi uraho ukuvuga rero tunagira ndabwire Imana warayishize imbere ukayiha ikibanza ca mbere icya mbere citondegwa banza umenye ko ariyo iri komanda niwe mudereva wera uciye wigisha ko ari wewe uri umudereva Imana ikivuga ngo okay reka nirabire hirya ndabe hama wapararanganye igace subira igahindukira wewe kwibagira gute kw'Imana shirako kakaririmba bashirisho ko gihe caye irisho Burundi inote shasha z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zisubirira izakuwe zirakennye mu banki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana amwe namwe kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu abakiriya b'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana bitabiriye akamo batewe n'umukuru wa banki nkuru y'u Burundi BRB yatanze kiringo c'imisi 10 kugira ngo abantu bashize inote z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zakozwe kuwa 4 mu kakaro 2018 ku makonte yabo izo note zisubizwa inshasha zakozwe kuwa 7 Munyoni 2022 mugabo abaza gutora amafaranga ku makonte yabo ari mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi no mu manuko bushira uburengero bwo Burundi muri Rumonge bavuga ko batangaye ntibarose amanote mashasha nkuko vyari vyamenyeshejwe n'itangazo rya BRB
abakiriya b'amabanki baje guhinduza amanoti ya kera ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mu marundi bavuga ko baronse amanoti mashasha nk'uko vyari vyategetswe ni banki nkuru y'igihugu. Umukozi w'ibanki imwe atashimwe kumenyekana yavuze ko abanza guhinduza amafaranga baronka inoti ibihumbi 2. Amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana ntarahabwa amafaranga mu noti shasha. Twabahaye inoti z'ibihumbi 2, ubukene bw'izo noti burahungabanya ibikorwa nk'uko uko yabivuze yidoga. Iryo bura ry'amanoti mashasha rituma kubikura amafaranga ya kera bidakunda kandi ishirwa mu ngiro ry'ingingo shasha rica rigorana nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana. Kuwa kane banki nkuru ya BRB yasavye amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya kugurana neza arayiha icegeranyo c'ukuntu ayo mafaranga mashasha yabikuwe buri musi. Abanyagihugu bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura batanguye kugira amakenga kumvo zatumye ayo manoti akurwaho, babona ko ikiringo c'imisi 10 bakawe kugira ngo inoti za kera z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zibe zivuyeho ari gito, mu gihe amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana yabuze izo note kuva ku musi wa mbere. Ndongera kandi nkubwiriza yuko ihimbazwa ry'umunsi wahariwe imboneza idasanzwe yo gukunda igihugu ariko atajambo ry'umunsi. Kuri uyu wa kane Uburundi bwahimbaje ku nshuro ya 3 umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, hanibukwa umuhisi mukuru w'igihugu Nkurunziza. Uwo yashizwe mu rugero rw'imboneza kure idasanzwe mu gukunda igihugu mu 2021. Nta jambo ry'umuhisi ryashikirizwe nk'uko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi mu nama igira 22 y'inama y'abakuru b'ibihugu bakomesa aho yatowe kuba icegera c'urongoye iryo shirahamwe. Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bavuga ko hari igipfungu kw'iragi ry'umukuru w'igihugu Nkurunziza. Uwo munsi wari w'akaruko kandi uhemberwa wiyongereye ku rutonde rurerure rw'imisi y'akaruhuko mu Burundi. Ibirori biranga umunsi wo gukunda igihugu vyabereye rimwe mu kwibuka imyaka 3 iheze umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza apfuye, vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Abatumiwe niwe wemereye kujayo, nta munyagihugu asanzwe nko mu yindi misi mikuru y'igihugu. Nta n'ijambo ry'umunsi havuzwe gusa ubuzima bw'umuhisi Nkurunziza bwasomwe n'umwe mu bahanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Uwo akaba yarakoresheje Twitter mu gushimagiza uwo yasubiriye we mukuru w'igihugu Musa yasigiye abarundi igihugu gituje. Duha ijambo abanyagihugu kuri mikoro, abakenyezi n'abagabo bo mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cane bavuze ko bibuka umugabo yashizeho ukwiga ku buntu, yakuyeho amafaranga atagishwa abagiye kwibaruka. Iyo yaba akiriho ntituba turiko turabona ibiciro biduga uku hamwe n'ubuzima buzimvye. Aba yarabitoreye umuti, niko bibonwa n'abanyagisagara benshi. Iragi ryuzuye igipfungu, ariko abandi banyagihugu babona ko wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'umuntu yitwaza igihugu, ibikorwa vyiwe bikaba biguma bigira ingaruka mbi mu gihugu ciwe. Ko bwa Janvier Bigirimana arongoye ishirahamwe Turunode Bunyoni Ubundi, iragi ry'umukuru w'igihugu Nkurunziza ryuzuyemwo n'igipfungu. Iyo aba akiriho yategerezwa kurengutswa imbere y'ubutungane mu mabi menshi yakoze. Kumwibuka nk'imboneza idasanzwe n'ivyo gukunda igihugu n'igitutsi kubakorewe amabi n'intwaro yiwe. Niko bibonwa n'uwo adaharanira ivyicaro vya politike, ni nako bivugwa na bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania. Itama ryiwe niryo ryatumye twisanga muri izi ngorane. Ukurondera ubutegetsi bwiwe nivyo vyatumye igihugu kigwa mu kaga. Uwa 8 Ruheshi wategerezwa kuba umunsi twibuka igendagurwa ry'abacu. Niko zimwe mu mpunzi zivugwa n'abatoza amakuru batandukanye bahani wacu mu Burundi bagaragaje umubabaro. Bamaze imyaka irenga 8 mu buhungiro biturutse ku kindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Nkurunziza Petero Nkurunziza yapfuye bivuye ku mutima wiwe wahagaze
kwezi kwa munani ruheshi 2020 inyuma y'imyaka 15 ari ku butegetsi kug'abategetsi b'u Burundi. Shuti bakunze mwari muko muratwumviriza, reka amakuru yacu twasubikire ahangaha. Gusa mwese nongere ndabasabe gufyonda sabone niba mutarafyondaho, no kumanuka hasi gato akajambo kanditseho sabone mugafyondaho, kandi ariko murenibuka no kuradusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tuge turabasha kubana 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, murakagire Imana n'amahera kuri mikoro nje muri ko murumviriza ndi Meke Mutesa. Ciao ciao.